Hello. Hello guys, muraho murameze neza. So nitwa Brenda Kajor, nagira ndababwire ku bakunzi ba filme Inzira Izimiza. Nkuko mubibona nanje nakinye muri filme Inzira Izimiza, rero twagomba tubamenyeshe YouTube channel shasha. Iyo filme izozira cako guhera no munsi muzoza murayikurikirana kuri Amahoro Artist Official. Turabakunda cyane. Ciao ciao. Hello bakunzi ba Amahoro Artist, ni kagasore kari akompanye. Yaraheze ngira nkure na yepfa kugira ibintu bibe alright. Hama mwarambonye muri filme Inzira Izimiza, twarazimiye kenshi, twarazimurutse none tugomba kuyibandanyiriza kuri Mahoro Artist official kubera nyene hari twakwepye gatoya, tugomba tuze tuyibandanyirize rero kuri Mahoro Artist official. Come on. Hello guys, nitwa Jaja Kanyana, ndi umukinnyi wa filme, nakinye mu Nzira Izimiza, muhora muyikurikirana kuri Amahoro Artist. Ubu mugiye kubandanya muyikurikirana kuri Amahoro Artist Official. Karibu. Hello, nitwa Mr. Sami. Nkaba ndi umwanditsi wa filme Inzira Izimiza. So twarashoboye kugira ikibazo kuri YouTube yacu. So abakunzi bayikunze. So twagomba tubatumire kugira ngo ati muzobandanye muyikurikirana kuri YouTube yacu nshasha yitwa Amahoro Artist Official. So nukuvuga ngo nimba warayikunze gira j'aime, partage, ubandanye uyikurikirana. So turabakunda cyane kandi gose cyane. So we nimba yikunda akiriki bizo aho uri hose, umuntu muri ko murayira abantu musomagure umubwira ati mwa